Ndabahaye mwiriwe na mwaramutse bivanye naho muherereye ni kaze dasanzwe ku rubuga rwacu di BGI Info rusanzwe rutanga information ahanini ku barundi mu buzima bwa misi yose. Dufise intego yo gushika kure, yo gushikana urubuga rwacu kure, niyo mwabandanye mudushigikira. Nongere nshimire abantu bose bamaze gukora subscribe. Nimba utarakora subscribe, ndaguhaye ikaze. Subscribe yashobora kugufasha kugira uzo kwa muronka information nyinshi cyangwa inkuru nyinshi zo bazivuye ku rubuga rwacu. Dufise intego yo gushikana urubuga rwacu kure mu buryo butandukanye, mu ndero, mu mico kama, muri message zishobora kugirira akamaro umuntu wari we wese, ahanini ku muntu yumva runo rurimi tuba turiko turavuga. Hama nongere nshimire umuntu wese yaravye video iwacu ya mbere. Biranshimishije cyane kuko video ya mbere imaze kurabwa n'abantu barenga 100. Urumva niteka ridasanzwe ari video ya mbere. Nongere ndabasabe ku muntu wose yoba yarayirenze ko atakoze subscribe ukora subscribe. Hama ino munsi video yacu duhagarara kuki. Ndafise umubabaro udasanzwe no kuyumvira cyane ku barundi bari kubava mu Burundi, ahanini berekeza mu gihugu ca Zambia. Je muri no minsi nzoza ndabaha video zo muri Zambia kuko niho mperereye. Ndabona ibihari birahabera. Ubuherutse nababwiye ukuntu abantu bari ko bafata imitahe yabo bagumiza mu gihugu kimwe marango ntibazotaha, ariko no munsi siyo ngiyeko. No munsi ngiye ngomba ndungikira ubutumwa ku muntu ari mu Burundi ariko panga kuja muri Zambia. Ino munsi abantu benshi bariko batakaziki wabo mu Burundi, bariko bati ibintu byabo bagurisha utuntu twabo, bagiye kurondera ubuzima mu bihugu bitandukanye: Kenya, Zambia, South Africa, Malawi, Mozambique, South Sudan n'ahandi hatandukanye. Muri bino bihugu bya Afrika ibintu ntibimeze cyo kimwe. Uko umuntu afashwe muri Kenya siko umuntu afashwe muri Zambia. Muri Zambia hoho nibindi bintu. Hariho umuntu ashobora guhaguruka akavi Burundi agurishiza agatongo azi ko agiye kurondera ubuzima. Hariho uwundi muntu yamuha information, ugafata amafaranga yawe nk'umuriyoni w'amarundi bivana ukuntu bagurishiza agatongo utabo mu buzima bwawe utaburigera uyakora ko kashi yiwawe ngo yibikire, ukagurisha itongo ati ngiye muri Zambia. Zambia ntubuze amafaranga uzobugiye gukorera. Biranashika nk'umuntu akaguhenda mbere ngo uzohembwa Irake zitanu. Hari abarundi bari hino bashitse hino kera, umva kubarira ngo Irake n'amahera 100 yanga bacavuga ngo ni Irake. Umvise yakubariye ngo ni Irake zitanu, wowe cyabaza ngo ni za Irake zitanu z'amarundi. Mutama izo Irake zitanu bakubarira si Irake zitanu z'amarundi, n'amahera 500 y'amakwaca. Ayo mafaranga ugiye kuyagira convert ndaza ashobora kugwa mu 150. Ukaba ugomba utakazi kawe rero wahembwa nk'ibihumbi 300 canke 400 canke 25 ngugiye muri Zambia. Wahora uyajya atamuntu akwiruka akata migration, atakindi kibazo wahora ugira. Inshuti yanje, ico no guhanura uwo mutaha ugomba gukoresha, raba ibintu ukora ngaha mu gihugu. Nimba uzodanda zirenga canke intore canke ibindi bintu, urya amafaranga makeyi utekanye uri muhira. Twese twaramaze kwishira mu bintu vya politike, umwe wese ugasanga arabizi aho vyapfiriye. Ariko impanuro no guha ukuye ku rubuga BDI Info, ini information utaguza amafaranga. Fata amafaranga yawe nimba ari umuriyoni n'unusu ariko urapanga mu rugendo, urabe mu ikintu gura. Hari abantu bashika ngaha akacabura akazi, mbe hanagije ushika ku muntu w'igikashi akagukoresha. Aromba wewe waje mu mutwe ari Irake zitanu, kazosanga harahembwa 105 uri mu mahanga. Urumva imigogoro ni yose, abamwe twarakuwa amenyo, abandi tugenda tuhagira ibibazo bitandukanye mu buzima. Urumva fata ayo mafaranga uyashire muri business ngaho nyine Burundi, utekane ukore. Kuko amafaranga nubwo buhembwa Irake zitatu mu gihe novuga gute no vyita gute, mu gihe atamahoro habura yajyana ntacu yo bahara kumarira. Ugwaruka gwinshi ruko rurita ngaha muri Zambia, aho ubona umuntu akoroka ngaha mwahora muvugana mu mwaka umwe, haciye ikintu cy'umwaka imyaka 2-3 akacazimya connection. Biba byaranse byaratwankiye, ukaburi yuva ni yuja kuko wa ishambere umuntu acayanka abantu baguma bandonda bambaza ivyino bariko barangorera umutwe. Naje ntavyo mpaye ndabona, hama bace baguma bana kibindi bibazo. Urumva rero nimba aho rukoza akora akazi ka leta ukabaronka izo Irake zitatu,
canke niba hora wikorera utwawe ukaba waronka izo like zitatu nshuti yanje amafaranga araba ibintu yamaza ego mu Burundi ndazi ubuzima buragoye ariko cyo no gusaba raba ikintu ukora kizogufasha mu buzima je ndazi uzonshimira uzovuga ati BDI info yarandungikiye yarampaye information yarampaye ubutumwa kandi ni wabukurikiza buzogira ico buzogufasha hama reka nongere nshimira abantu bose bama basharinga ama video yiwacu ntimwibagire gukora subscribe ntimwibagire gukora like kuri ino video ntimwibagire kuipostinga kuri pages wanyu haba kuri stati byose biradufasha kugira tubandanye dukuza no rubuga rwacu kugira mu misi iri imbere natwe tuzoze dukorera mu office ariko burya je nanje office nta nkunda ko namenyeye kugenda ntanga makuru mba mfitiye ubuhamya mba mfitiye proof nuko biba bimeze rero umuntu yamadukurikirana adahengeshanya nshuti yanze ukaba ufise umuntu ari mu Burundi murungikira ino video ahaguruka yize ntaze azi yuko aje kuyora amafaranga nta mafaranga bayora hino muri no Zambia na Kenya niko kuko no munsi ugwaruka ruriko ruherera hanze ariko ugasanga ntaco duhaturamarira igihugu ntaco duhaturamarira imiryango ni vya bindi nubwo papa wawe ashobora kugwara usanga mbuze n'ikintu ndamufasha papa wanje akagira ikibazo tukabura ikintu tumufasha kandi twitwa ngo turaba diaspora tugwiza umurongo kujya kwibimonyo atacu duhaya turamara arumva yiga wowe kwitwa mu diaspora urazi ukuntu baba uraje utashe mu gihugu wari yiburi ukaza ngo yihingiro munsi tugiye aba diaspora abajama mu gihugu baratyozanya reka ntuzo nasubihire mbere ngino munsi tujya yaba diaspora hari n'igihe mbere bishika ugasanga bo bararose bazi kunywerako banakujyagagura ngwere ngo twego ntitutinya kugugura inzoga ngo no kuri mu diaspora ngo birakuraba urumva ko kana sawa rero murakoze ndabasabe kubandanya mugira ubuzima bwiza aho muherereye abantu badukurikirana muri South Africa Zambia Kenya Malawi Mozambique ya muri East Africa hose n'abari muri Amerika ku yindi migabane nyuma ya Africa ndabakunda cyane mutangatange ino information ndabakunda cyane kuko ndazi yuko namwe mu nkunda mubandaye mudufasha gusharinga zino mbuga no rubuga ino video kugira ibandanye igira akamaro abantu benshi murakoze muheza gigwaho muri hose love you so much appreciate mubandanye muzigama